Yesu ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko kumva ijwi ry'inzamba wese agakina ku mburi, inkota ikaza ikamuhitana, amaraso yiwe azoba ku mutwe wiwe ubwiwe. Dusangira ijambo rivuga ngo gukina ku mburi. Imburi irashobora kutuza ko biciye mu buryo butandukanye, biciye mu bavugishwa n'Imana, mu bavuga butumwa, mu ijambo ry'Imana twisomera ubwacu, canke mu ijwi rya mpwemu yera, canke no mu ijwi ryo mu mutima. Ico nagira ndakubwire gusa nuko udakwiye gukina ku mburi, kuko ni wakina ku mburi hanyuma ugapfupfiriye mu byaha vyawe waburiwe, amaraso yawe azoja ku gatwe kawe ubwawe. Abavyeyi kenshi nibo bakunda kuburira abana mu ntumbero yo kugira ngo abana babo nibagwe mu mitego, ariko natwebwe abana b'Imana, Imana yacu nk'umuvyeyi irakunda kutuburira biciye muri babatandukanye nariko ndavuga, mu ntumbero yo kugira ngo nitugwe mu mitego canke nituzogire iherezo ribi. Yesu akoranye n'abigishwa biwe arababwira ngo bagiye gukubita umwungere intama zisanzare, hanyuma arababwira yuko bahava bamwihakana, ariko bose bararahira yuko badashobora kumwihakana. Petero we ararahira ararengwa yuko no gupfa bazopfana nawe, ariko Yesu aramubwira ati inkoko itarabika wewe uzonyihakana gatatu. Abifata minenegwe, ariko byaruhiye kumubako. Bimaze kumubako aramwihakana inshuro zitatu, aza yumva inkoko irabitse. Petero yararize cyane aricuza mu mutima. Hanyuma na Yuda yaraburiwe, hamwe bari bicaye bariko barasangira, arababwira ngo umwe muri mwebwe agira ngure. Bose baribaza bati yo bari jewe, arababwira ngo uwo dukoreze ukuboko mu mubehe rimwe ni wagira ngure. Uwo rero yari Yuda, ariko Yuda komantaza umutima, aravuga ngo azobona ibara uwugurisha umwana w'umuntu. Nkurumva ko yari karamuburira. Hanyuma Yuda nawe aramaramaza, aramugurisha, ashikana ku mwisho umugambi yari yihaye. Yuda nta no kwicuza, yaruhiye kwiyahura, apfa nabi, arangiza nabi. Bugiye utumva imburi byose Yesu yabivuga kugira ngo ababurire ibigiye kuba. Iyo utumva imburi rero nagira ndakubwire ngo bica bitumurangiza nabi. Nico gituma ukwiye kuba maso. Iyo uburiwe igihe cyose uwumvira imburi, uyu munsi ushobora kuba uri mu vyaha, Imana ikabirikira kuburira iciye mu bavuga butumwa, iciye mu bavugishwa nayo batandukanye, canke n'ijwi ryo mu mutima rikaza rikakuburira, ariko ukabandanya wigira uwejo. Ndagusabye wumvira imburi mu ntumbero yo kugira ngo ntuzohavugira iherezo ribi. Yesu abahezagira.